Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Uno munsi tukaba twagendeye umuhinyanyuzi, umukozi w'Imana, umukristu, benshi bamuzi mu bikorwa by'Imana bitandukanye, mu mashengero atandukanye, mugabo afise n'ishengero abarizwamo. Reka tumuhe umwanya yidondore ku bakunzi ba Burundi Gospel TV, ko ni irya mbere ashitse kuri Burundi Gospel TV. Kaze. Shalom shalom, muragize neza. Ku mazina nitwa Fabrice niyo ngabo, hama ndakijijwe ndi umukristo, ndi mu sound engineer mu rusengero rwitwa CLM Christian Life Missions. Nkaba ndabibayemwo ubu imyaka 10 kugera muri 2016 le 20 février gushika no munsi. Nakazi nkoreramwe Imana kandi nakazi nyene gatuma uno munsi mbayeho, hama mbanganye mu gisagara cyo Bujumbura. Tuvukana turi abana 8 mu muryango, abahungu 4, abakobwa 4, abandi umwana agira 3. Ego murakoze. Murakoze cyane ku mwidondoro mwiza mudushikirije. Mbega ubuto bwa Fabrice bwari bumeze gute? Ubuto bwiwanje icyo novuga ko ahanini nakuze ndi umufundi. Icyo gihe bwa mbere nari umufundi wa antenne, nakora antenne adufasha kuri televiziyo, nkoresha amatube y'amatara. Nakuze meze gutyo nyene, umwana mu muryango, kuja ku ishure, gusenga n'ivyari kirenga kubera ko nagiye gukizwa muri 2013. Numva namaze kwisunura gatoyi, hama nakunda na football, gusa impano zarahindukiye. Imana impamagara mu ndi muhamagaro, ngenda kuba umu sound engineer. Ego murakoze cyane. Tubabona mu bikorwa by'Imana, mugabo benshi bakibaza, mbega Fabrice intaye yiwe y'agakiza yamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ryari? Dushingira intaye gatoyi. Nkuko nababwiye, nakijije muri 2013 mu rusengero rwitwa Betsaida ruri kujya gatanu mu Bwiza. Byatanguye nyene nkorera Imana nk'umuririmbyi. Ico gihe bwadeka pana umuririmbyi aririmba neza, yari umuririmbyi yo kuzuriza nyene abandi baririmbyi. Hama mu nyuma ndabibamwo gushika naho umunsi bariko baravuga ubutumwa, numva yuko mpamagariwe gukizwa, numva yuko ndakeneye kumenya uyu muntu ariko aravuga, ndakeneye kumenya uyo Yesu. Hama ndafata decision, ndakizwa. Hama ngatse gatoyi, mama wanje ari umuzimane, ariko niwe yanshigikiye byose muri ako gakiza, kuko no munsi nja kubatizwa niwe yarahari no muri cyo kibanza, niwe yarangiriye no munsi mukuru wagakiza. Urumva aranshigikiye cyane kabisa. Murakoze cyane. Urumva yuko mu muryango iwanyu mufise ibyizerwa bitandukanye. Mbega kwakira Yesu canke kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu muryango cyaraboroheye? Kuri twebwe mu muryango wacu, ahantu byari bigoreye byari kwa papa, kuko papa ari mu Katolika, urumva, kandi niwe ari no muri lideri w'umuryango, niwe yafata decision hehe umuntu ategereza kuja. Mama we ntigeze biba ingorane kuri we, sinzi impamvu, kubera ko no mu vyuma by'amasengesho arajayo imiso se n'amasenga, avuga ati impano zo muhindurireyo. Urumva, nanje ndamushigikira ne yagiye hari genda muherekeza mfisa kanya, ariko kwa papa ho byari bigoye kuko yabona yuko mengo ni rebellion ibaye. Kubera iki kwanzo giye hiyonye, kubera iki nigigi gitumye ujayo. Ariko mu nyuma nawe nyaricara avuga ati ahantu hose bavuga Yesu urazojayo. Hama nawe atangura kunshikikira rero gutyo wonye, gushika naho uno munsi ngigendera mu gakiza. Mu kibano ukiri umwana, mbega nizengeso nk'umuntu ariko aradukurikirana avuga ati jewe naje ndashaka kumwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko akavuga ati mbega nizengeso mbi umuntu yoreka kugira yakire Yesu nk'umwami n'umukiza akiri umwana canke akuze? Jewe icambere nari umuntu w'amahane kabisa, umuntu w'intambara. Ntitwavugana kabiri tutaranakoranako, wavuze gusa tuba tumaze kwatakana.
hama ivyo nyese ashobora kubihindura muguma dusoma ijambo kuguma tubona yuko twemezwa yuko ijambo ridutransforma mu kumenya gukontrola ishavu hama hakaba hariho n'ibintu by'ubusambanyi ibintu byo kutumvirana abavyeyi ibintu byo kuguma nyene wibona yuko umengo ni wewe wenyine ukomeye imbere y'abandi bantu n'ivyizigirwa nyene byo kumenya yuko hariho ubundi bubasha uri hejuru yacu kandi ari n'ububasha dutekerezwa kuba turi munsi yabwo urumva gukizwa n'ibintu kabisha by'akamaro n'ibintu byiza kubera ko haruguru yaho tuzoja mu ijuru ariko hariho n'ubundi buzima buduhanga tukiri ngaku nyene kwisi yego murakoze cyane nkuko twabivuze mu ntango twabasanze mu bikorwa byanyu bya misi yose aho musanze mukorera mbega ibi byo kuba umuhinyanyuzi w'indirimbo mpimbazamana byatanguye gute dushingira intaye gatoya wabyisanzemo gute ndibuka muri 2015 habaye manifestation amasengero menshi yarashoboye gustopa gukora niyo nugo rusengero nasengeramo gwarahagaritse mu nyuma ko ndakura ndavuga nti ndakeneye kabisa no kwiga n'icongereza ko narakunda kwiga icongereza niho natangura kwanza kuja kuri CLM nagenda gusa muri programme yo kwiga icongereza mu nyuma ica ndibwira ati reka nje umunsi umwe ndabe ukungene Sunday services zabo zimeze nani nicaye inyuma ico gihe haraduze umubatera bahejeje gukora kuko urazi yuko CLM hari ukuntu yo badashobora kugira sound check imbere y'abantu bari bamaze no guheza ariko bagitangura yashitse akubita ijya gross case kick akivyumva kubura gusa na jewe amaraso y'igifundi arimwo indari muri jewe nagiye numva muri jewe yuko ngico kintu rero sasa ngiye gutangura gukora hama citangura ndi integra buke gushikana ndatangura ministere narahuye n'abantu bakamaro kubera ko wamfashe mu mugongo muri no carrière kuva ico gihe gishika n'ubunye n'umugabo yitwa Seti Mboni hankuye benshi bose basanzwe bazi nk'umu ingénieur du son wo mu legende ndibo no bivuga ngaha anye niwe nafashe mu mugongo gushika n'uno munsi ndacabikorera ivyo bintu gucyonye si ibintu vyoroshe kubera ko niyo ministere ya mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi iboneka nk'uko umengo ntiyitayeho mu yandi masengero ntiyitayeho umengo ni rusengero ni ministere y'abantu badakijijwe umengo ni ministere y'abantu badafise ico bakora disons ça ariko nkuko turi umubiri wa Kristo natwege ari cyo dufise duterera kabisa mu mubiri wa Kristo ego murakoze cyane tubabona mu bikorwa byinshi by'indirimbo mpimbazamana mu biteramo bitandukanye mbega gospel mu Burundi yotunga umuntu ico kibazo yuko gospel yotunga umuntu novuga ati ego yotunga umuntu ariko ndibaza ko atari cyo kintu cyambere kwanza turenda kwanza kuraba kubera ko nimba tuko tugira gospel ifo kubanza ko tumenya yuko gospel kwanza irabande tumaze kumenya uwo ico yo gospel y'umuntu iraba ikaraba Kristo akwari vy'ukuri Kristo ari yaguhamagaye kugira ngo ukore ico gikorwa wenyine ubwiwe azo providing du manière d'une autre tutibagiye tutarinze kuba trop spirituel cyo kuvuga ati yuko ngati ngo Imana izo duhemba ariko turazi yuko Imana iri no mu bantu iraca no mu bantu ugatusanga ukebuka uri kurabaho ukebuka ubuzima ko burahinduka ukebuka ni transformation kuko kwakira Yesu nibaguza transformation iri spirituelle même physique même mentale même émotionnelle bigagenda harabe iyo transformation ego kuco kibazo mubadije gospel ashobora gutungisha umuntu kabisa ego murakoze cyane dusubiye inyuma gatoya abantu baravye ku mashini iri impande yanyu abona handitse ko ikintu handitse ko amajambo yitwa master FADER bisigura iki sinzi ko nanagisomye neza sinzi ko
na pronunciation nabivuze neza bisigura iki mbega iryo jambo ryavuye hehe mu dusangiza umutima. Okay, merci. Kumvoza uko nsanzwe nkorera muri CLM. Muri CLM hari ukuntu tuba turi direct ku mwanya. Turafise umwanya wo gutangura, turafise n'umwanya wo guhereza. Ndiko shaka kwanza kuvuga kwanza inkomoko y'iryo zina. Icambere kwanza ntavuga kwanza ni inkomoko Master FADER. Master FADER gisigura ni kuri mixer hariko burya buntu bwo kuguma baduza amavolume. Burya buntu babwita ama faders. Haruro sasa nejya volume generale ijya twizimije n'amabafure sacazima niyo bita Master FADER. Urumva niza niyo volume generale ifasha ziza zino zose. Rero sasa izo zina ryavuye he bivanye no kungene abantu baza muri CLM mu gukora bararenza ku mwanya ugatusanga urusengero leadership irantelefona ati umwanya urageze tanga uruvuga n'abantu yuko umwanya barengeje. Je ngaca nababwiye ati bana mu mwanya mpava manura Master FADER. Rero sasa iryo zina cyarivuga gucyonye abantu bose bacatanga kuvuga ati arakumanura Master FADER. Master FADER rero n'umuntu atabanze izina acatangura kumamagara Master FADER. Rero sasa kubera ko kiri mu kintu nkoramo kandi nkunda cyangwa ati pukwapa umuntu atoyitirira. Hama Master FADER iza nk'izina ariko kubwuno munsi ndayigana muri entreprise kubera ko sazo nkoranye ibintu bya sono turavuga n'aba client nkabereka umutima w'iwanje mfise mu guteza imbere gospel mu Burundi, mu guteza imbere umuziki mu Burundi di mu mpimbazamana. Hama ndafise abantu bakora inyuma mu vyuma bayita aba backstage managers, ndafise abantu benstala. Ibyo byose baba bari muri yo Master FADER kugira ngo umuntu ashobore kumva yuko yitaweho yuko nagowe na neza mu gihe cy'ama evenement yiwe. Yego, urumva yuko Master FADER ari ishira hamwe canke ari entreprise. Yego. Mbega urukura mu kuvuga hari ibyo wagiye urasigura nk'intambamye majambo make muri aka kazi kawe mu guhinyanyura umuziki mu gukorera mwishengero nize ntambamye muhura nazo. Intambamye ni myinshi cyane ariko reka mvuga izikunda kudushikira cyane. Apa yuko abantu bafata aba sound engineer nk'abantu badakijijwe, hari ibindi bintu naho byuko abantu bibaza yuko bazi byose mu mvo izahe. Twe nko mu rusengero iwacu ivyo ntibibaho yuko umuzisi ashobora kuva imbere aje kwidugiriza n'inyuma, ivyo ntikibaho. Ariko mu yandi masengero ni ibintu byamaho. Rero sasa iyo ni intambamye ya mbere kubera ko najewe ndumu sound engineer bivanye n'umuziki muko muravuza Jesse nshobora kuva inyuma naje nze kugufatira note ngo ati uri kuvuza F sharp nabi ati fo kwivuza gucyanye. Urumva kubera ko nzi yuko we nimba twebwe turi umubiri wa Kristo ukabura ukuboko je ndo kuguru sinza kukwigisha kumwe n'ukuboko gukora. Jewe ndanshira mu mutwe yuko urazi responsabilité ziwawe disons ça. Hama haruguru yako aba musiciens bashobora kuza gucyonye hariho nabandi bantu baba batazi n'ivyo bakeneye. Mu mvozi uko batazi ivyo bakeneye ugasanga umuntu arafashe microphone ngo impamalo wamubaza ati amalo mu bisanzwe ni iki nta nicazi cyangwa ugasanga umuntu barafise amaritura imbere agaca ko binduru ngo ati ngo siniko ndiyumva hari imbere n'ivyo umuntu ari bariko arakora wewe nk'umu sound engineer. Ikibazo ciwawe gitegezwa kwanza guhirira ku maritura we yumva hari ari imbere. Hama ikindi kintu naco ugatusanga umuntu pasteur araje gabanya volume duza volume. Urumva izo ni ntambamye kubera ko bimaze kuza gucyonye. Iyi niyo nzira yacu yo gukorera uhoraho, niyo nzira yacu yo kwexprima gratitude dufise kuhoraho. Ni nkuko akundi noshobora kubona umuntu ariko araduza ibiganza mu maboko ngaca namwongorora mu matwi nti uri kuduza ikiganza nabi wategeza kukiduza gucyanye ukurumva. Rero ndibaza yuko naho kuba ugukosorana mu yandi ma eglise tubivuge gucyonye ko kuba gukosorana service yaheze kubera ko hariyo déconnexion iciba mu gihe umuntu utangoye kumuperturba mu bijanye nkuko onye. Rero izo ni nambanye dukunda nazo guhura nazo umuntu uzeya muri mu masengero yacu. N'ikindi kintu naco uko tusanga bagenda kwibuka yuko umuntu ahari mu gingorane yabaye, harabaye feedback, microphone irazimye n'urusengero rwayo rwose uca ruhindura kuraba kabire technique kubera iki
ntibigeze babona yuko hari akamaro k'abantu babahagaze hari inyuma. Kumva ati ngo wakoze neza biyo masengero make. Twe turashima Imana kubera ko twego ubunye birahari twego mu rusengero wacu. Aranagira n'ahana uvuga ati yuko mwava mutwanduza n'imwemo yo kwishima rero sasa. Za mubivuga gake. Kurumva ariko nizo mpambanye dukunda nazo guhura nazo. Ya hama mujyane n'ama evenema nuko umuntu ushobora kumubwira ati bivanye n'umutima evenema yawe ufise, bivanye n'igicapo we ufise, turakeneye bafle zingana uko, turakeneye ibintu bimeze gucyanye, turakeneye uko son yawe izo ufise couleur kanaka, bo bagatahura ibindi bintu, bagatahura yuko umuntu abashaka kwibamwe amafaranga kugira ibiki. Urumva toujours biguma bituna handi nyene, ntibadufata nk'abantu bari sincere, ntibadufata nk'abantu dukijijwe, badufatanye vya bindi ati ngo abafundi ntibakizwa, ariko suko kabisa bimeze. Hari ico wagumye uvuga cyane cyuko babafata nk'aho mudakijijwe ngo abafundi ntibakizwa. Ico ni ikibazo wanashima n'abakozi b'Imana benshi bakunda kwidogera ngo abafundi ntibakizwa, aba engineer diso ntibakizwa, basaba amahera kugira baze gukora mu ishengero, basaba amahera. Mbega bivuga kwiki ni ihe message bashikiriza ko nawe uri mu sound engineer? Ndagutahura cyane. La fois passée umuntu igeze kumbaza ati ngo mbe bujya guhembwa mu rusengero bya bifashwa cyangwa bya bikenewe. Nanje nkaca mbaza ni mbega hari abapasiteri bo bahembwa mu rusengero? Nimba bahari kubera iki batabikorera abandi? Hama nimba naho bitabaho cyangwa nimba yuko tutanavyemera, turisiri yuko mu gihe ujya muntu azogenda kuyarondera ayo mahera mu bundi buryo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ati ngo bose nta numwe muri we yarakenye. Nimba uno munsi hari abantu bategeza bagendera amave witi, abandi bantu nyene nabonye bari ku gicaniro badafise amave witi, hoba hari kibazo kiba gihari, kubera ko n'ijambo ry'Imana rivuga ati ngo muzobeshwaho n'ingabire zanyu. Nimba uno munsi dushobora kubona yuko hari ingabire mu rujya muntu, reka nawe nyene mubesheho. Kubera ko par exemple je namaraza kugenda mu masengero menshi kabisa kugenda gufashamwe, kandi jewe nkasaba yuko bampemba, kandi nabonye bakanabikora n'umutima umwe. Ariko igitangaza no kubera ko niyo umufundi wabo rero sasa ari local ayasavye amahera, byo biboneka nka kaberiyo, ariko bahamagaye undi muntu wo hanze akarihwa. Je ndamaze kurihwa, harabava hanze hose Kigali mu bindi bihugu baje gukorera ngaha nyene bakarihwa. Ikibazo cyo kuvuga ati yuko mbego abo babashaka kurihwa cyangwa bo bashaka gusaba amahera, kubera iki ho nabo nyene bo yatanga ku bandi bantu atari ko bajya abantu babona nabo nyene mu rusengero. Urumva ico kintu cyose ni kintu bategeza kuyumvira ati aba bakurucaniro nibafungure urucaniro nyene, uko urumva nabantu bariko bari contribute ibintu cyane mu rusengero. Nimba uno munsi focus ishobora gushiftinga, ishobora kwimuka yaho umuntu ashobora kwiyumvira kutangura kwanza kugenda kurondera amahera, nuko ngira ngo petete mu rusengero abantu batari ko bariyumvira kuri abo bantu nanyene bari mu rusengero. Uko urumva sishaka gushira cyane amahera imbere, kuko icambere kwanza n'umutima kwanza umuntu abafise, ariko as nk'aba leader basanze batwara amasengero, hariyo abantu mubamo ko murabona, hariyo abantu bariko baritanga. Si question mbere niyo no guhemba, ni question yo gushigikira mbere nico gikorwa, niko jewe no vyita. Uko urumva rero ivyo bintu byose biri mu rugendo dutegezwa kwanza tugere twenyene kubaha no kubahiriza, kubera ko nimba hari abantu bashobora guhembwa, reka byose bice gucyonye tugafashanya muri ubwo buryo. Yego, kubera ko ikintu kuragenda kunda gutangaza ni kimwe, ugasanga umuntu araje arabwiye umupasiteri, arabwira urusengero ati bujyanye jewe ndafise ikibazo cy'amahera y'inzu, ndakeneye ko mumfasha kuri hinzu. Bagaca mubwira ati pfukama tugusengere. Nivyo amasengesho arakenewe, ariko mu gihe Yesu bamubwiye ati abantu barashonje, nigeze abirukana babwira bati canke ati reka bapfukame basenge, yababwiye ati nibe ari mwege mu bagaburira. Muri yarya amasengero hariho no bahembwa mbere bagatusha n'amahera tushobora kuvuga ati kwaremeza muri ngaha mu Burundi bwacu, ariko nta muntu umwe ashobora kuvuga ati muri amahera mpembwa ndafashe 20%, ndafashe 10%, ndafashe 30% yo gushigikira abantu kanaka
yo gushigikira canye iyi ministere kugira ngo abantu bashobore kuba stable financier bukebuke. Urumva rero sasa muri ivyo gihe mu gihe abantu tuko turavyumvira izo ngorane zokoma zibaho, ni kwa kundi abantu baca baguma bagenda muri ubwo buryo. Hari ikibazo amashengero menshi akunda kugira n'abakristu benshi bakavyibaza ko twagize amahirwe uri mu sound engineer, uri umufundi nkuko wagumye uvuga iryo jambo yuko mugenda gukora mu makaraoke, kuvuza canke gukora akazi kanyu ka minsi yose, bakavuga yuko mudakijijwe, muba muriko murakorera, reka mbivuge nkuko babivuga, muba muriko murakorera satani. Mbega wewe ubivuga kwiki? Mbega ni vyiza canke ni bibi? Urumva ivyo vyose niko ndavuga bifise imizi yaho biva. Mugira urusengero rutaramenya kwiga gufata abantu babo, abo bantu nabo bararaba n'abantu bafise ingabire. Kurumva n'abantu bafise ingabire bateguza kuja kwirondeza mu yandi majambo. Hama ikindi kintu naco kitari nico kwapuya kubera ko byose birakonta. Nimba naho wewe witeze uhoraho muri ako kazi kiwawe, rindira uhoraho muri ako kazi nyene kiwawe, Imana yoyo iri juste izo biguhembera. Ariko naho mugiye naho umuntu aba ariko arabaho hama urusengero ntari mu considere, je ndibaza kwanza ko ari niyo rezo ya mbere abantu bashobora gutangura kugenda kurondera ukungira bashobora kubaho muri ntuze muri zo zo kuvuza amakaraoke. Kandi mbere ubunye n'amasengero narabizi yuko hari abandi bantu baza bagenda gukora amakaraoke. Ikibazo cha twibaza niko babizi bo bariko babafasha iki, canke ko babizi kubera iki batanabirukana mu masengero nimba babona yuko ari bibi cyane. Kuri bariko bagaca bavuga ati yuko ngo ni kindi gicaniro bariko barakorera, baranabizi ko bakorera muri karaoke. Kuri ariko aremera no kuco gicaniro kandi kisubira kandi kuza kuri stage. Wowe kubera ko nabo nyene bamaze gutahura yuko ntidushobora guprovidinga, ntidushobora gutuma bana baho. Okurumva ubu rero sasa hacasigara responsabilité y'umuntu wenyene ubwiwe, ni naho uri kura frequenta ivyo bibanza uri siriko bitazoguhindura. Nimba nabo bishobora kuguhindura vyihoze ugumukorikira Kristo, bidashobora kuguhindura ukabona yuko we atangorane ibayeho, bandanya ukora. Ariko ico gusa no gumamagarira abantu, Imana iri juste mugize tuba tuko turakorera Imana mu kuri no mu mwemu, izo dushumbusha tu pempote ukungene bizoba. Kandi nuko gusa abantu dukunda kwita ati ngo timing ntibariko ratwishura, ntibariko ranabibona, ni timing according to you, according kuri wewe, ariko kuhora wowe ivyo vy'umwanya ntabihari. Umunsi we ashatse kwishura zo kwishura gusa. Urusengero nago nyene ni gwige strategy y'ukungene abo bantu babo baguma baja muri amakaraoke bo bagarukira kugira ngo bashobore nabo nyene kuraba yuko muri zo mpano bariko arabaho kabisa zikoze narababishaho. Ego mbega tusubiye mu gikorwa cyanyu ca minsi yose c'umu sound engineer, mu producteur, umwinyanyuzi w'indirimbo mpimbazamana, ko uhura na benshi nk'umuntu adakijijwe aje kugira umukorera indirimbo, reka mbivuge aba twita ngo naba profane, mbega mwokorana kubera iki? Ico kibazo tujungaruka hande nyene kirabacana umuntu abagizene. Ariko reka je mvuge kwanza je kubganje. Ivyo bintu byatandukanye cyane canke bishika mu nzira zitandukanye cyane, kubera ko hari abantu bakizwa kumvozo ko bahuye n'abandi bantu bakijijwe. Akoromva ati nimba ubuzima bwacu budashobora kubera abandi bantu nuzenya akarorero, niko riki tuba ariko turanabaho. Rero sasa hari gihe umuntu akwegera adakijijwe, ariko muri manière umwakira, muri manière munavugana, muri manière mbere una réagisa bikamutera amatsiko, bikamutera uko kuba curieux, ati ko riki kwanza umeze gutyo wonye, igaciba mbere n'inzira iri simple yuko umuntu atangura no kuvuga no butumwa. Ati jewe na jewe bujyanye na jewe ndabiraba bikanantangaza kubera ko ukomeze no munsi no kubera Kristo.
Kristo no yatumye mera gucyanye uko urumva rero jewe sinohagarara cyane mu kuvuga ati uko muto mu guhakana gukorana n'abo bantu bagira izo ndirimbo za sekila cyangwa izo ndirimbo zidahimbaza uhoraho ariko nk'umukristo utegeza kwibuka ko imisi yose uri kuri mission kuri mission kandi uri kuri mission uguma witeze yuko hari abantu Imana iguma guhuza nabo kugira ngo ushobore kubapartage kandi canke kugira ngo ushobore nabo nyene kubahindura rero sasa mu gihe tuba turiko turanka kategori kuma yuko tudashobora gukorana nabo cyangwa tudashobora kubaserva peut-être bazoshobora kubona kumenya iyo Kristo ko turakorera gute badoshobora kumexperimenta gute ariko nahandi naho tugarutse naho bikaba bya cyane udusanga nawe uri kuraba influence uri kuratagakiza rero toujours ni kwa kundi kuguma ku mavi ukagumusenga uko nasa nuhoraho umutima mweranda akamuguha ati Mana je ndongore mu nzira ziwawe kandi wowe duhuye nawe aba ari nawe umufitiye komisiyo ya jencho no bivuga ko kabisa biguma kandi bigaruka kuri urya muntu nyene wowe nyene ubwawe ni ha mission cyaye kintu wowe wihaye ego murakoze cyane benshi nkuko wabivuze yuko kubo umuhinyanyuzi w'indirimbo mpimbazamana mu kibano barabisuzugura bafata yuko mudakijijwe reka mbivuge gute bavuga yuko mutari seriye mutarabizigirwa mugabo ikibazo urabona ko uracara umujene mbega kubu umuhinyanyuzi w'indirimbo mpimbazamana byobakaze byotunga umuntu nga mu Burundi canke byotunga umuntu akagira umuryango sinzi ko umaze kubyiyumvira ibyo iki kibanza cyose amabafle yose imashini yose ndavyikeka ni kamera Samahera yakorotse mu ijuru nkamano byabaye tuko turahimbazanye n'uhoraho uko ibuke na kirundi cinsinzi ariko isorosoro rigwira iyo rigwiye rero sasa uno munsi nimba umuntu dushobora gukora agakwizera akaguha amafaranga yawe yo miliyoni yo miliyoni buke gutunga k'umuntu bitangurira kwanza mu mutwe gutu uri kuripanga gutu ufise kwanza vision yantu ushaka kuja kuko ndazi ntanakekeranya hari abantu bakenye kundusha kandi bari muri Amerika je nk'abandi ndabasha gutunga ahantu hambere kwanza hategezwa kwanza gukora kwanza ari mu mutwe uri ko investisa ibikorwa byawe gute uri kubikoresha gute ukurumva hama kirana noneho ubunye abarundi basige batahura n'umuziki basige banawuzi uno munsi hari n'umuntu ashaka kukubwira ati yuko sishobora gukorana na Master FADER muri buno buryo mfise nzovuma ndondera kuri aba bantu kubera ko unarinze unandondera hari quality ya son uburi kurarondera nanje kugira ngo ndaguye quality ya son hari nanje byo ndakwexisha kugira ngo turonke ibi bintu ifo kupeya gucyanye kubera ko je sinzoza hari ndakwambike microphone ndagwe microphone sinzoza hari inyuma ndakwambike miniers habari hari abantu hari inyuma bategerezwa kubikora hari abantu hari bariko barinstalla je sinzoshobora kuza kuinstalla hari yanye sishaka gutangura akazi ndushe ariko hari abantu babijeje kubikora bajya abantu bose bari hajyanye kubera ko hariyo akantu tuba twamaze kuvugana uko urumva rero sasa nimba umuntu akuze nkanje nimba umuntu akuze nkawe uno munsi ushobora kwipera matatu ukavuga ati reka nsohoke nje gukora nukore kuba wizera yuko nzorigwizira isorosoro gushika uko urumva rero sasa kivedio yuko birashobora kwasa gutungisha umuntu ikibi nuko abantu nituri ready kwiga ukungera umuntu ashobora gukoresha uburyo bwiwe ariko ararohamo yego murakoze cyane nkuko tubabona mu bikorwa bitandukanye muboneka mu bikorwa bitandukanye kandi mukorera amashengero atandukanye mbega ko mukira abasore nizera yuko nkuko mwabivuze ntimurubaka mbega ibigeragezo by'abakobwa babegera muba muhura nabyo mbega iyo muhuye nabyo mubyitwaramo gute undi nawe akunda kuboneka ariko aradukurikirana niziye manuro uwo muha kugira nawe abashe kuguma mu muhamagaro wiwe icyambere kwanza kubijanye n'icyo kiri biologique birasanzwe cyane kumva yuko ushobora kuronderwa cyangwa ushobora kurondera
ni ibintu kwanza biri ngaho ni ibintu bisanzwe cyane, ariko ikidasanzwe ni gute ushobora kubyitwaramo. Ku bantu baba bari muri couple no bivuga gutyo wonye, no ku bantu bakiri ko bararondera, ikintu ca mbere coco nabonye mu buzima, ifo kwanza kuba sincere kwanza nawe kwanza ubwawe wonyene ubwawe, ukamenya ico ushaka naho ushaka gushika. Ico ni ca mbere. Hama ikindi kintu ca kabiri naco, uri muri couple naho irinde cyane mu bibanza mbo muri babiri mugwe mwenyene, kubera ko uyu mubiri twambaye uno munsi ni umubiri uko urumva urafise ivyo usaba, kwa kundi esito mushobora gusaba ivyo kurya kandi urashaka ko userva. Rero sasa mu gihe uri kuririnda yuko mushobora kuhura ahantu mbo muri mugwe mwenyene babiri, muko muri proteja, kubera ko ngambere no mu Burundi culture yacu ntiremera yuko haba ariyo ibintu dushobora gukorera muri public gucyonye. Rero sasa ibintu ufa umaze kuciga icyonye ukabona yuko gishobora kugukundira canke ushaka ko yuko bigukundira, ivyo nye uzobaho mu buzima uri kurakorera uhoraho, kandi utariko nawe uraniyagiriza n'ibindi bintu uko urumva, kubera ko shitani nawe nyararondera inzira acamwe. Umaze kumurekurira iyo nzira yuko ati duhurire muhira, duri hande hano twitwedwe twenyene babiri, muravugana ibiganiro bigahera. Ibiganiro bimaze naho guhera, umubiri w'umuntu umeze sinzi kungena umeze, ariko ico nzi coco ugumurondera ibindi bintu bishasha, muca mutangura gucyo nyene, muca mutangura kuri ko mumaze kubura ivyo muri kumuravugana. Rero sasa ikintu namukuru ni kuyirinda ayo mari ari izore, mukaja ahantu hari abantu mukavugana mugapanga ivyanyu, hama mugatakira muri sagataha ugategeza gutaha. Je niyo way. Hama ikindi kintu indi nzira nayo ni imwe, ni kwa miyese tuko turasenga, miyese kabisa tuko turasenga kabisa, kubera ko afose ke ugumusenga hari ibindi bintu nayo nyene Imana iguma ikurinda, urumva iguma ikurinda. Dimwe umutwe wacu w'umuntu utegezwa kuba uguma uri busy ku bintu, mugibona yuko atakazi uri kuraronka, gira amasession masengesho, guma urondera ibintu gusa, umutwe wawe uguma okipa, kubera ko infa gusa urekeye gusa kutaba okipe, shetani abamaze kuronka inzira acamo, kandi amaze kuza très dangereux. Yego, murakoze cyane. Tugaruke muri gospel. yego. Mbega gospel yo mu Burundi muyibona gute? Ni igiki cokogwa kugira itera imbere gusumba aho igeze? Okay. Je narabaye Kigali panda 6 mois. Nage nyene ngiye gukora nyene akakazi nyene. Hama apresa ndagaruka. Rero ndibaza yuko jewe Imana ntwa yari yakubwira ngo nshoboye kwiga. Ni navyo bintu imisi yose abantu bako barakora na Master FADER bashobora kumva itandukaniro ry'ahantu riri. Imisi yose je mbwira umuklinya gucyanye, genda ugwane n'imwemo, ureka abatekinisi bagwane n'ivyuma, ansasha kinatego tuko turasenga. Kubera ko ikintu ca mbere cama kizibira abantu no kubera ko umuntu afite microphone ari imbere ashaka no kujera na technique. Ivyo bintu ntavyo bizokwa imisi yose ari ngorane. Rero twebwe ico twakongereza muri gospel kugira ngo ibintu bigume bigenda neza, ifo ko haguma habaho trust, bizere abantu muko murakorana, ugume kabisa ubizera, kubera ko uri hari imbere nawe arafise ahantu bashaka gushika, kubera ko tubishize no mu nzira yo kuvuga yo kwidandaza, nta muntu numwe ashobora guhagarara inyuma ashobora kuvuga ati ko akore bibi kugira ngo wewe agushire hasi nk'umu artiste, kubera ko uno munsi abantu baraza umuziki cyane. Uno munsi n'umuntu asanzwe ashaka kukubwira ati man, uno munsi sound yari meze neza, uno munsi sound yari meze nabi. Bizigura naje aho mba mpagaze, Imana je ndiko ndandikisha ayo mateka, imba ndi hajyanye kugira ngo shobore gukora ikintu ciza. Rero sasa ico hinduka muri gospel nuko abantu bogira bo kwizerana, hama kandi ikindi naco muri côté ya préparation. Umu artiste nave muri technique, hariho aba MD, hariho aba sound engineers, bajyanye nibo bantu wewe urapresenta, we nk'umu artiste urapresenta umutima wawe, bajyana nabo bagacho barondera ivyo vyumviro vy'iwawe bakabizana ahantu ushobora gukora, ahantu ndimo bifatike. Rero sasa mugiro sasa ivyo bintu bitaba bihari, ni kwa kundi uzokwama usanga gospel zose ama evenement yose umengo arasa, nta creativity abarimwo, kubera ko ni uzanye creativity nk'umufundi akubwira ati
ubu nkande we uri giki uko urumva ariko ubunye turashima Imana twebwe muri Master FADER baraturekira uwo mwanya araza akatubwira ati umviriza jewe fise evenema ingana imeze gucyanye mu mutwe bicape ukungena nawe uvyifuza hamanje kaza kumuproposa tukagenda duhuriza ko ama point ugasanga umuntu ubwiwe n'abanyaryohewe n'abantu iyo baje ugasanga baragize ikiri kintu gishasha babonye sina question mbere y'ibintu vy'imwemo ni question y'ibintu biri technique ukurumva y'ibintu biri technique turicara tugapanga tukavuga ati ibintu dushaka yuko biba kuri runo rugezo hama ikindi kintu naco bana turakenera yuko no mu Burundi habamwo abantu nyene bakijijwe mwinvestise muri bino bintu uko investisamwo kuya ko no munsi mutariko muri investisa tuzokwama ari handi nyene uko urumva ifoko abantu nyene bakijijwe bagura ivyuma babona nyene bakijijwe bagume tuje kuri level iri hejuru kuko jewe ico nizera Imana ikirarema ibintu yagume ivuga ati iki kintu ciza Imana irafise perfection yayo rero yamaze kuvuga ati reka turemo umuntu ameze nkatwe nuko ari ikeneye yuko umuntu arondera perfection apana kuguma ati ngo ni zansinga nyene ngo comeka jyanye ntavyo gucomeka jyanye turaharura perfection ni nsinga nzingana gute bimeze gute uzokwinjira gute usohoke gute kuri stage bakuvugirize gute abantu nabo tugakira nyene ico kirere ku buryo umwami ashobora kuza nagacavuga ati yuko ni parfait mu maye biraryoshe najewe nshobora guhagaranga camvuga ati this is nice yes ego murakoze cyane twagomba kubabaza bivanye n'ibyo mwari muhejeje gushikiriza Imana ibahaye ubushobozi ni ikihe kintu kimwe wohindura muri gospel urumva ko kitameze neza ikintu kimwe ubona yuko avuga ati nka jewe nk'umu sound engineer cyangwa nk'umuntu ari muri field ya gospel mu Burundi ikintu kimwe nohindura ni iki kandi no gihindura iki kubera iki okay kintu kimwe nohindura icambere coco Imana yo mububasha bwo gutezamwo abantu kwizera mu ba technicien vraiment ico kintu Imana bimfashe cyane kubera ko afose kwihata kwizega guhari na perfection hari ukurumva rero sasa ico kintu kwanza niyo ntambamye kwanza ya mbere ikunda kuba ukurumva hama ibindi bintu navyo ni ibintu tugenda turahenyanyura ala long technology kiraduga kera nta mayiniyazi twakoresha ubu tuko turakoresha mayiniyazi ukurumva ni ibintu tukuma twiga ni ibintu tukuma tugerageza gushiramwa abantu kugira ngo bashobore kubitahura kandi bashobore no kubimenya ariko hoho trust uko kwizerana niko kabisa Imana imisozi y'amasenga avuga ati Imana uramico gikunde cyuko abantu bashobora kunyizera hama na jewe nshobore gukura mu biri mu mutwi wanje tushobora kubishira mu nzira iri pratique kugira ngo izina ryawe rigume nyene rihimbazwa ko bakunde nyene yego murakoze cyane murumva yuko ukwizera nico kintu yohindura yego mu bafundi bari muri field canke bari muri service y'amajwi mu mashengero canke mu biteramo bya gospel murakoze cyane mbega ko tukunda kubona abahinyanyuzi b'indirimbo mpimbazamana benshi bo mu Burundi bava mu Burundi bakagenda gukora mu bihugu bibanyi byo babiva kuki mbega nibyo kosorwa gute kugira abo nyene bafise ubwo bubasha bwo kudukorera indirimbo nziza bagume ngaha mu Burundi bo icambere coco kugenda ntibiraba bibi gushika no munsi kuya ko n'Imana aramubwiye Abraham genda gushika no jenzo kubwira sivyo kugenda ntibiraba ibintu bibi kuya ko toujours urongowe na mwemu niwe mwana w'Imana hari abantu baba barongorwa yuko avuga ati misonyo bo iraheze muri kino gihugu ifo kugenda kugira ngo sho gutangura andi hantu ibintu byari bibi hama ariko tubishize naho muri yo sense mwako murambazamwo ni vya bindi nyene nguma mvuga twebwe hari nkiri Kigali hariho amaperiode dimwe amaperiode yose arasa muri janvier gushika muri avril kwa sound engineer ntabuzi wabuhari tuba twicaye
utabaye nka kujya kwa Kristo kumana aguma bivuga muri kanguka nk'ikimonyo ushobore kumenya ko ngene ushobora kubika amara yiwawe azo kubisha muri amezane you are done ukurumva ntabuzi no n'ikigari no kubumeze ariko sasa itandukaniro riri hagati yo ngahane hari ikigari investissement bagize irateye ubwoba hari anye kote ya preparation grave ukurumva hama ikindi kintu naco haragera ahanaho bagenda kwisanga mushaka kugira gukodesha ivyuma ugaca musanga byaraheze kurumva kubera ko kira abantu bose kira muntu wese ariko arakora nga mu Burundi dufise amantuze nyama ama entreprise evenementiel angahe azwi ari ku rwego ngira ngo nabiri buja event sound imbo ubu na RPS ego atatu kurumva mbo nakakimbo ni wanje master FADER ndavyipiye amasimo kuyivugamwe ukurumva rero sasa haragera yaho ibihe utusanga yuko biko birapfa biko birabura ngarutse rero sasa kwico kintu cyo kugenda ni kwa kundi kuko abantu ntibariko bari santa yuko bariko barashigikirwa mu bikorwa byabo ukurumva kubera ko naje gupfa ngahanye kugenda navuga ati yo reka kwanza nje kwanza kurondera turabe igisumbe ahantu hari harutahanye ukurumva ariko ndashimuhora kubera ko yanshize mu kibanza cy'ahantu ho nariko ndiga byumvira gute bakora gute baplanifya gute umuririmbyi bamutegura gute kugira ngo je kuri stage bavugana nawe gute ukurumva gushika nabo nirivye niko ndagerageza ku applica muri master FADER rero kugenda kw'abantu biva muri uko kuntu kose kuko nta gushigikirwa nta bantu bakora ama investissement y'ivyo bintu nta kwizerana kuba guhari uno munsi bakwatubwiye ati ntoge Burundi bwejo sivyo haba evenement bo bizeye cyane bacamagara umutekinisi avuye hanze hama ikintu cyama gitangaza nuko baca batanga meme resultat natwege bo ngahanye dutanga uno munsi mvuge n'aba producteur sana sandi konja muri gospel turagize live recording aratwaye projet we muri studio ariko aravuga ati namara mfise amahera makeyi fasha kugira iyo studio fasha kugira izo ndirimbo umuproteur amumviye arazimukoreye umunsi nawe nyine azoronka sponsor y'amahera kwiye izo ndirimbo nazo zitanga nga mu Burundi azitwara hanze kubera ya trust nyene nimba dukeneye yuko uburundi butera imbere ego twemere dutange nyene kubera ko niyo mwana Jemfise ikintu mutamakunda kuvuga ngo ati mutamakunda kuvuga ati ngo je burya ndanka umuntu ahoze cyane umuntu atavuga ndamwanga ndavuga ati kubera iki kandi kubaboneka ko ari abantu bari sage yacambwira ati ngo nukubera ko benshi muri bo iyo bavuze baca batangura kuvuga ibintu biri nonsense ibintu bitagira ubwenge kubera ko ngo ati ngo ntibigeze baronka umwanya cyangwa ntibigeze bipermeta kuguma bavuga bijya bintu bibasohokeyemo rero sasa afose ke ngaba datanga ubuzi kugira ngo dukure nabo bakure mu ruhande rwabo natwe dukure mu ruhande rwacu bizokwa mari ntambamye niyo mpamvu abantu benshi baca badesida gacavuga ati vike ngahanye atana kimwe cyo kiraba reka simpfume mve ngahanye ngenda mu kindi gihugu hama rero sako turaba n'amahera n'amamone yacu ngahanye mu Burundi uri hari yanye hanze umaze kuyazana ngaho uri kuri investition twawe nga mu Burundi ari kuri kuri hari yanye hanze abari menshi kandi ugasanga hari yanye akazi kakora kubeshaho nako nyene uko dusanga hanye banse kwa guhera ngaha anye kugira ngo basupfume uguma ngaha anye umva hacari ibintu byinshi byo gukosorwa kabisa ego murakoze cyane mbega nuhe muntu w'icitegerezo cyawe mu kazi kawe ka minsi yose okay icambere jewe umuntu abanitegeza mu kazi ka minsi yose njya seti mboni hankuye no muntu wanje kabisa murandabira ko meme no mu ukungene yumvira ukungene akora ukungene no kungene agira leadership yiwe no muntu wa mbere murandaba ubonye mu bintu byo mubiri umuntu rero sasa ibintu by'imhemu nta muntu numwe ari mu sound engineer nka Yesu nta muntu numwe ari mu sound engineer nka Yesu kuko murani yumvira ukungene we yashobora kuvugana n'abantu 5 minutes microphone afise ukiyumvira kwanza kuza akamubwira ati Petero ntizo ubwato bwiwawe nshobore kwegera inyuma kugira ngo ninavuge abantu amajwi ashobore kubashikira iyo se ni ya sound engineering arashobora guharura umuyaga ati ninavuga nkaba muri urumva the guy
urumva ni sound engineer kabisa. Uwo muntu mumana niyumvira ko nkavuga ati ndakeneye kabisa kumenya kubwira ubwenge nk'ubwa Yesu kabisa yakoresha kugira ngo ashobore kubwira bajya abantu bose bashobore kumwumva. Ego murakoze cyane. Hari umwana mutoya akunda akazi kanyu aka sound engineer mugabo yibaza ati mbega no bitangura gute, mbega nize manuro mutekerera kugira atangure ahaguruke neza hama kugira abashe gushika naho mushitse namwe. Icambere coco haruguru yo kurondera abantu bashobora kumwigisha, yatango kwanza kuronka abantu bashobora kumwigisha, harakenerwa na investissement personnel. Ico ndiko nakivuga kubera iki muri Master FADER hari abantu bahora bansaba yuko baza kandi muranda bemerera kurumva bakaza gukora bakaza kugira ibiki, ariko bivanye na hano je nshaka gukera imba nkeneye yuko n'umuntu nawe nyene yinvestisa cyane kugira ngo dushobore gushika twese aho hantu. Hari abantu ashobora guza kwikonsidera yuko abaye umukableur, simba tushobora kuvyita gucyonye, umuntu gusa ajejwe gusa insinga. Rero sasa je maze kubona yuko urugezo bw'iwanje jewe nshaka kuba umu evenementiel ashobora gutanga karite ya mbere ya son, urumva n'uwo muntu ameze gucyonye je ndamwigisha gushika ngaho onye. Hame ikindi kintu naco ndiko ndavuga ko kubijyo bintu byo kurondera umuntu abigisha, intambamye ya mbere je murandonka ku bantu bansaba yuko baza kwiga muri Master FADER canke baza bashobore kuraba ukuntu dushaka gukora. Umuntu arabikubwira c'est vrai kandi warabimwemereye ati ni bien, ndafise Instagram, ubunye imisi yose muri evenement yose nza gukoramwe ndayiposta kuri Instagram. Ugacuraba muri aba jene harimo nk'abajene bashika nka 20 canke 15 bamaze kubinsaba, bariko bararindira ko je nza kubahamagara. Je deja namaze kwanza gutangura kwanza igikorwa cyo guprepara kwanza mu artiste guhera mu ma repetition gushika mu nyuma, ndashobora kubaho ntariko ndanibuka n'abantu nashoboye kwemerera hajyanye. Ariko wenyene ubwiwe ni mpamvu ndiko ndavuga ati investissement iri personnel, wenyene ubwiwe numwateguza kurondera ati hariho evenement ati mkubwa ubona gute je nzoza ukurumva hamana nyana kaza kora ko benshi tusanga barindire yuko kurindira je message yiwanje yuko ndamuhamagara. Orike nanje bivanye je na vision mba mfise bivanye ukungene kwanza nkagena ama repetition nkamenya ama repetition ko panga gute amizise nkavugana nabo mwe muko mwipanga gute nkagenda kuri venue tuzokorerako nkarabateha ukungene zo bimeze nkaraba gushika kuri kije kintu nyenye cyane kiba kiko kizwa kiko kirakorera kuri rya rubanza kije kurubanza sinshobora kwiguma ninyumvira babantu bashoye kunsaba. Ni mpamvu mvuga ati investissement personnel irahari, ubunye ama YouTube arahari, mbere ubunye ya ChatGPT raje mbere no mu Kirundi uranabaza ukanabaza ijiza tahuye ukabaza umuntu ari papable nka jewe bati je nabonye muri ChatGPT banyica kuno keske ibintu biri feasible, kubera ko jewe ndazi yuko nshobora kwiga ku muntu nigisha no muntu nigisha ashobora kwiga kuri jewe, ashobora kubona akandi kantu gashasha je atako narinzi nkakigira ngaho onye yana muri ubwo buryo. Mu guheraheza ikiganiro cacu niye migambi mufise muri kazoza muri Master FADER canke mu gikorwa canyu ca misi yose cyo guhinyanyura umuziki? Jewe umugambi mfise ndafise umugambi wo kurondera system yose ya son, system événementiel, son, amatara, ama écran, byose stage kabisa. Ico nico kintu kabisa cy'umugambi kwanza cyambere mfise kugira ngo dushe kuraba aho gospel yacu twoshobora kwishitsa ngaha mu Burundi. Niyo mugambi wa mbere ngaha kabisa mfise. Hama ndafise n'umugambi wo kwigisha aba sound engineers ngaha mu Burundi, kubera ko uno munsi urashobora kuba bugaye amaso wumvise indirimbo mu Rwanda ukashobora kumenya ati indirimbo mu Rwanda, kubera ko barafise couleur y'umuziki wabo. Natwe gifoko turondera couleur y'umuziki wacu, dushire kuvuza, dushire kumva, umuntu wese ashaka kuvuga ati iyi niyo mu Burundi, tudashobora gukekeranya. Ivyo byose ni ibintu ndiko ndagira, ndashobora ndafise n'umugambi wo guprepara aba future sound engineers, abapeti bakiri bato kurumva. Ivyo byose n'amasengero ategeza gushigikira ico gikorwa kurumva, kubera ko je mfise umugambi ngana gucyonye. Mixer tuzobigisha ko si mixer dutora hanze, ni mixer tukodesha, ni mixer tugura. Biza bikeneye yuko amasengero nabo nyene aterera abo bantu bashobore gushika aho hantu.
uko urumva rero sasa ivyo byose ndashobora niyo migambi yose mfise hama umugambi ariko unyamukuru gushika no munsi ndiko ndakorera ko ubu unye no ndiko ndashaka kubona ibyishimo umunezero kuri stage yaho apana umuntu ariko aririmba isura iku yashavuye mu pianiste ko aravuza yashavuye kubera ko haba ariyo ibintu bitariko biragenda neza techniquement uko urumva ivyo byose ni ibintu mba ndiko ndigisha kandi naje ndiko ndiga naje bunyene ubwanje kugira ngo generation zihinduke tuve muri bimwe tuja mu bindi bintu ikindi kintu naco ndakeneye kabisa yuko tugirisha formation y'ibintu by'umwanya nga mu Burundi racari ngorane umu artiste wenyine abikubwira ati tukandika 18 abantu bazoza 19 tukandika 17 abantu bazoza 19 ariko ikintu kimwe nashobora kuvuga ati ni kimwe tuko dukorera uhoraho kandi Imana ikorera ikintu ku mwanya nimba wamaze gushetinga ikintu cyawe ku mwanya be faithful bumwiziga kuri umwanya wavuze kuko no munsi nimba hariyo uwundi muntu yashize kuri umwanya wavuze ugatutangura umwanya waheze uyo muntu uramutakaje kubera ko umuntu yashize ku mwanya no muntu yuwawe ukarizogena kurindira uwo muntu azoza après kubera ko ivyo bintu urumva hari hano tutazova dushitse reka ucererwa azotahura ko azobacerewe duhindura ama generation umwanya nico kintu kabisa tuzoba tuko ndiko ndagwanaho ku buryo tuvuze ko ari 16 basi dupfa dukoresha niba ari gucererwa dupfa dukoresha kakano k'ikizungu ati ngo doors open are opened aho umwanya nimba dushaka ko 17 dutangura ariko tutangura kwandika ati 17 tuzatwugura imiryango kuburyo umuntu azoza 17 azobavuga ati yuko evenement ntiratangura apana yuko umuntu aza 17 wavuze 17 cyo dutangura gross case ngo kiki turatanguye sound check ya vraiment ivyo bintu sivye foko twiprepara kabisa bien avant ego nkuko nabivuze mu guheraheza ikiganiro cacu mbega nize manuro woha abandi bayinyanyuzi ibindirimbo mpimbaza bo ngaha mu Burundi kugira igikorwa c'Imana kibandanye gitera imbere impanuro nobaha nuko bubandanye biyinvestisamo bonyine ubwabo ibasohoke bige barondere kabisa ubushakashatsi butandukanye uko urumva abantu benshi barakunda turatinya rejection ariko rejection simbi uregera umuntu bidakunze uyu muntu yuko akwigisha cyangwa akwereka ikintu reka nawe bandanya ariko ntucike inguvu bandanya kabisa ukora kuko ndazi yuko Imana iri kudusiga iriko iduha zino nkomezi cyangwa iriko iduha izi responsabilité kubwimvukanaka niko nayo nshaka yuko duhindura ibindi bintu muri no mwanya yadutijije ejo nahijya hejo aduzandi ma generation nanyo ne azobandanya kwikuko twatanguje no munsi tube seriye ku mwanya wacu tube seriye mu gikorwa cacu hama ibintu byose bizogenda neza dukore cyane tumwe dukora kabisa ntihagire no muntu numwe avuga ati yuko ngo ati ngo jinga nahejeje urusengero rwanyu rufise systeme y'ahantu ufise systeme ifise ahantu igarukira ariko urazi rundi rusengero rufise indi systeme rondera vugana n'umuntu musandi nawo ngaho onye muvugane koma mushobora gutezanya imbere muvugane koma ashobora kukunguramwo ubwo bumenyi hama ugenda nawe mu waplika uko ku sohoka arabaye kuri YouTube standard y'abandi bo hanze bagezehe kuri bageze kuri ubwo buntu hama bivanye n'ibintu bowe ufise Imana ashobora kubimultiplier jewe ndavyibuka harantu tugeruka tusanga na mayini yazi bafise gusangana umuntu umwe afise iniya ariko uno munsi tugeze ahantu na back vocals backing ishobora abonyene ko bafise mayini yazi bisigura iki twabaye kuba turakoresha ivyo twari dusanze dufise navyo tugeze dutakwati ngo kubera ko tutaragira ibyo bintu byinshi twabaye turakoresha ivyo twari dufise Imana yatanguye kuduha ibindi bintu rero sasa koresha ivyo nyene ufise ubaye mwizigwa muri ivyo bintu Imana izogaha kandi n'ubundi bwizigirwa bwo kuguha ibindi bintu ushobora gukoresha bifise indi standard iri hejuru cyane yego cyo nico no kumva yuko nobwira abantu kabisa murakoze cyane turabashimiye nka Burundi Gospel TV turabashimiye ku kiganiro mwaduhaye turabashimiye kuba mwemeye kutwakira aho mukorera turabashimiye ku mwanya mwaduhaye murakoze cyane namwe ko twiyumvira ko burya n'ibintu vya mbere bibaye yuko ahantu aho mwiyumvira ku mufundi twege twidandaza kuri Instagram gusa naho ndi muntu twibaza yuko ashobora kuza kutubaza ivyo tushobora kuba tuzi merci beaucoup hama kandi namwe genda bateye intege muri ko mukorera umwami
kandi ni simbe nk'aba bantu tumwe tuvuga ati ngo muko mukorera Imana nkuko mengo Imana yacu ntiriha, Imana cirariha kandi Imana yacice mu bantu. Ndasenga yuko investissement kabisa ziboneka kabisa, ntihazoze raza kamera imwe, amahanga atandukanye no hejuru kabisa. Nivyo ndabasabiye kuhoraho. Murakoze cyane. Turashimiye n'abakunzi ba Burundi Gospel TV badukurikiye muri iki kiganiro. Nizera yuko hari byinshi bamenye kuri Fabrice, hari byinshi bamenye kuri gospel yo mu Burundi, hari byinshi bamenye bitandukanye, kandi twizera yuko tuzobandanya tubazanira abafundi nkuko yarahejeje kubivuga. Murakoze cyane, mubandanye muhezagirwa. Shalom shalom. Shalom.